Inyuma y'ingingo yafashwe n'ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura ibuza gukorera urudandazwa inyuma y'isoko ya Cotebu, abahadandariza bakimurirwa mu isoko ya Ngagara, ahacibonekeza abadandaza bagikorera muri ivyo bibanza vyabujijwe. Ndikumana Nestor, icegera c'umukuru w'iyo soko ya Cotebu, aravuga impamvu iyo ngingo yari yafashwe n'ikigiye gukorwa. Ubwa mbere yaje kugira iriya soko yo mu Ngagara ireme nk'izindi soko, kuko murabona yo muyigendeye isoko nziza kandi yatwaye uburyo bwinshi bwa leta kandi yubatswe ku buryo bwa kijambere. Rero byo bibabaje kubona isoko ry'iri mu gisagara ca Bujumbura itarema kandi yubatswe kugira ibisoko. Ni muri iyo mvo rero baciye bafata abantu bose bo hanze barabatwara hariya kugira irya soko ireme. Kumbure n'uruja n'uruza mushobora kuba muhabona ni kubwizo ngingo zagiye zirafatwa. Ko novuga ko bagerageje barafata parti imwe, abantu bose badandaza ivyamwa mu kajagari barabimura. Mugabo ikintu kigeze kibareyisi ni ikintu cerekeye abadandaza amafu y'imyembe, abo ntibimuwe burundu ngo bahave. Barahagumye kandi ico kibazo je nibaza yuko kiriko kiratunganywa kugira bariko bararaba uburyo bashobora kubakuraho burundu bose bakahava. Nayo ubundi mugambi wo kwimura ivyamwa waratangwa, kuko niyo butatanguye ntimwaronka naho mucarajya. Hajya je novuga yuko hasigaye abantu bake cane ugereranije n'abari bahari ico gihe. Mwomenya ko nubwo iyo ngendo idahera muri aba badandaza, mu masoko menshi ya leta yo mu gisagara ca Bujumbura hakirimwo ibibanza bigaragara.